Ornella Uwimana n'umumama w'umwana umwe akaba asanzwe akora umwuga wo guhingura intebe zitandukanye mu mapine. Ni iciyumviro nagize kuva mu 2016 ariko sinashotse nkora uwo mwuga kuko narifatiriwe n'amashure. Nabitanguye neza na neza muri 2020 mu kwezi kwa kane. Ni ibintu nahora mbona ku masheni ya YouTube ariko kuva kera je nayisanzwe ndi umuntu abikora ibintu bitandukanye byaranjiyemo mbona isheni bariko bakora ibintu by'amapine cyo mbona ni ibintu vyiza nanje no bikora. Hari ivyuma naronse nkoresha ubu unye hari akarusho kanini kuko n'ubwa mbere narakoresha ivyuma nkotesheje aho nera ntiyikorana. Hari abandi dukorana, hariho abamfasha kuronka ayo mapine mba nkeneye kuko ndayakura ahantu hatandukanye. Rero hariho abakozi bamfasha kuyarondera ayo mba nabasavye bakayanzanira. N'abandi dukorana ibintu bitandukanye nyene abamenije abagarnisseur turakorana n'abandi. Kano kazi n'akazi kanje nkora misi yose ariko apa yako kazi hariho nakandi mfise mugabo ako nikanyokwipa cane akanyokwipa akomfise ubunyene no muganye no guhingura intebe mu mapine. Ashimanye naho ngeze kuko uko natanguye nuko naho ngeze ubu umwe sico kimwe. Jeco noshima cane nuko novuga yuko ni kwa gukura nyine amaboko mu mpuzu ugakora ibisigaye birizana. Hari abantu bakwankuhaje vy'ukuri ugasanga urateye imbere uko wari umeze nuko naho ugeze ubu ugasanga birarutana kuko hari abantu babonye igikorwa ukora bakacankuhaje. Ico nifuza gushika ko ndashaka ubwa mbere ikintu ca mbere nifuza gushika ko ndashaka kugira atelier yanje. Murabibona nkuko mwasanze ngaha ndacari muhira ndacakorera muhira ariko ndifuza kugira atelier nini ya cane nongaje abantu batandukanye abantu benshi. Hari aba jeune chômeurs bari ngaha hanze nkifuza gutanga akazi ku bandi benshi nubwo hari abo nsanzwe dukorana nabo ariko ndifuza kugera kuri benshi nanje nkatanga akazi kuri benshi bashomereye hanze. Cyo nohanura urundi rwaruka gukura amaboko mu mpuzu tugakora. Hariho umuntu afise talent muriwe ariko akanka kuyikoresha ko nanje ndibuka yuko nari mfise ubwoba nkavuga ati eske bino bintu abantu bazobikunda bizogenda gute. Ni ikintu nari naragumanye muri GR ariko sinebwa giserure. Rero umunsi umwe ndavuga ati foko ntabigumiza mu mutwe nkura gukura amaboko mu mpuzu umuntu akikuramo ubwoba agakora. Uburyo ni ikintu kizu bwa kabiri ariko urahera ku tuntu dutoya nkuko nkizipine ntazibona mwibarabara ariko byansavye kubahuka kugenda kuyifata ahantu iri muri karevu nkayitora. Nk'umuntu akambona akavuga ati uriya mukobwa ari mu biki nkayifata nkayikura aho hantu muri karevu nkayitora. Aho n'abantu nagenda ahantu hatandukanye akavuga ati wewe kuri kurabikora akayo mapine uri mu biki. Urumva no gukura amaboko mu mpuzu ugatangura pa ya mbere isigaye biraza.